amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 29 muri 39 co muri ca gitabo citwa jewe nahisemo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Isengesho ryanje. Shimwa Mana, shimwa. Akira ishikanwa gishimwe ndagushikaniye. Nibutse amarushwa, intambara nyinshi, bivanzemwo n'imvura n'ibisa n'umuriro. Ibyo byose warabinsohoyemwo amahoro. Nyemerera ndagushime, nivugire ibyo wankoreye, abantu batashoboye kunkorera. Kuko iyo utanserukako ubuzima bwanje bwari buheze. Kugushima numva bisa nk'ikindya mu mutima, nohora nosara. Rimwe na rimwe ndagushima ndira, uko ndabyumva muri jewe siko bibasha gusohoka mu kanwa kanje. Nizigira ko muri aya marira yanje wewe ushobora kuyabonamwo byinshi bidashobora gusohoka mu kanwa kanje. Mana, yaba hariho agasho bafungiramwo abagushima, niyumvira ko nogahezemwo. Kuko naho norekugwa goca bakakansubizamwo, kuko numva agasho katompindura ngo mbe uwutagushima. Ibyo unshishijemwo ndabizi ni wewe, kuko nabiciyemwo uhari. Kandi naratakambye ariko ntiwitaye ku bubabare nababara. Kuko wari uzi neza ko uriko wironderera ibyo uzorya bizova mu mutima wanje. Mana yanje, Mana yanje, nezeregwa n'izo ndya zawe washize muri jewe. Nibwira ko washimye ko uyu mutima ari ryo vu ryiza ryo guteramwo imbuto zawe ngo uzobone umwimbu ugushimishije muri kino gihe. Noneho iki nico gihe cyo kwimbura amashimwe yuzuye umutima wanje. Mana yanje, ninagirirwa ubuntu, amashimwe yanje akakumotera neza, uraca umpindukirira nanje, kugira uhaze umutima wanje mukene utazi kwizera. Mana, umbabarire kuko sindagutegeka, umpaze n'ivyakunezera. Erega je ntaho kuguhungira mfise uretse muri wowe nyene. Ndazi ivyaha vyanje ko ari byo bigusesema igihe cose, ariko sinzoreka kuza kukwikubita imbere. Uko icombera ciza nuko ari wewe ubwawe wonyihanira, kuko abandi bankubita atampuwe bangirira. Ariko wewe Mana, unkubitana urukundo rwinshi. Mpangaza uhoraho, mpangaza, erega ni wewe wo kumpangaza. Binkorere kuko urabishoboye. Ndi imbere yawe nditeguye kwakira uguhangazwa kuvuye kuri wewe. Icifuzo canje nuko wompora hafi, nanje nkamana inyota yo kwamana nawe, ugahorana n'umuryango wampaye, hamwe n'ishengero ryawe wandagije n'ibihugu waduhaye. Urakoze Mana, urakoze, ni wubahe ku isi yose. Twame tuvuga ko uri uwera Mana, urera kandi urera. Senze mu izina ry'umwami wacu Yesu KRISTO, amen kandi amen. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose, amen.